umva runo rusonge, umva ino ndirimbo, umva melody, umva iyi production. Ni muri Ravashe Entertainment aho ubona batu. Give me that. Give me that. I need that. Welcome again kuri TWENGAKO TV nk'ibisanzwe. Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga mbese na yandi menshi. Ari kuri TWENGAKO TV. Guys, umva runo rusonge, umva ino ndirimbo, umva melody, umva iyi production. Ni muri Ravashe Entertainment aho ubona batuzaniye iyindi ndirimbo. Ni wa mukobwa wa Smith, Tasha Oda. Muramuzi Tasha Oda ku tufyeri twiwi ukuntu nyene agenda akabicari akabacanga. Urazi uburiheze ko bari baducanga canze neza. Tasha Oda ubona yuko ngafise imbanyi, afise imbanyi ngo ya Alvin Smith. Abana ariko bagiye bavuga ati Alvin Smith burya nta muramuzi karumwati ntabyo kwasamanga ati aramuteretse mwinda kumba ari showbiz. Murabazi neza yuko muri Ravashe Entertainment ari abantu bakiriya sana, n'abantu ubona yuko bafise creation zabo zitinyice, mbese ubona kari Alvin Smith amaze kubavuga ati get ready n'umukobwa wiwe Tasha Oda yamaze kubagabisha ati mubereti kuri wa kane itariki 15 z'ukwa mbere bagiye kuduha indirimbo bise canke se yise Tasha Oda yise The Thing. Niyo ndirimbo igiye kuba isohoka neza na neza, ubona kigenda ikundwa cyane, ubona yuko ari kigoma nawe umaze kurumva kano gace uvuga ati nyene ni indirimbo izobe iryoshye cyane kandi iryoheye ugutwi, aho mbese ubona yuko izo hapa ubona yuko iyobora muri uno mwaka tugiye gutangura na kare tutarabona indirimbo iri kirayobora muri uno mwaka wa 2026. Bagiye rero kuduha iyo ndirimbo aho bona bamaze kubigaragaza ku mbuga zabo zigiye zitandukanye za Facebook, za Twitter, Instagram n'izindi. Rero ni indirimbo ubona yuko yahurijwemo Alvin Smith ariwe anarongoye Ravashe Entertainment. Ubona yuko bamaze kutugabisha ati muragabi turabazaniye ikigoma, ati ikindyazi mugiye kugikunda mwanka mwavyemera. So guys, Komi Jimbi aka Mega Speaker. Ani kuri TWENGAKO TV, kola subscribe nyimutara bwa kuri subscribe maze tubane no muzindi video zigiye zitandukanye z'abastari hariya nyine uko abastari bagenda bigenza, namwe mugenda mubimenya ku gihe. Hasta la vista, Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr. Ndabivuga mbese na yande menshi.